tugombe tumere nk'iki, tugombe tumere nk'iki, tugombe tumere nk'iki, nk'imigezi. Amena. Urwaruka nabakunze, ariko ngomba ndabasige nk'imigezi muri iki gihugu. Amena. Ngomba mumere nk'imigezi. Nanezerewe, nashimye Imana kubona ngene ijuru ryabagarukanye ku Mana. Muri abantu b'Imana ndabitegereje, murabona ko munezereje. Muri abantu b'Imana womenga nohitana nohora ndaraba. Amena. Imana nishimwe kubona abantu bagarutse ku Mana, ariko bakagaruka bataje nk'ibishusho, bakagaruka n'imitima yabo yose, bakagira ngo babe imigezi y'ukwaroza iki gihugu, imigezi y'ukwaroza ama universite, imigezi y'ukwaroza abantu b'abanyabwenge, ibibiri mu isi bikwiye kuba baroze. Haleluya. Nimweke, nimwimana ndumye ko. Amena. Mumere nk'iki, mumere nk'iki, imigezi mwaroza iki gihugu cyo kurimbuka. Haleluya. Imana nishimwe, Imana nihabwe icyubahiro. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe hano kuri uyu musozi, ahantu bakoraniye Imana, abakozi b'Imana. Yewe utagira umunezero uno munsi azafise ingorane. Nabwiye kare pasiteri wacu Umwungere, je namaze kunezerwa, maze kubona ngaha nanezerwa. Yesu n'Umwami. Amen. Ndumva ndobandanya cyane, ngira noneho abakozi b'Imana pasiteri wacu Umwungere azi hano ashishikarira twakire abakozi. Ariko nashaka nawe ndabasabe, mbega pasiteri wacu Umwungere tumwakire mu izina ryanyu. Umwami Yesu amukorera iki? Amukorera iki? Nawe Yesu abahezagirane natwe. Ntabwo mumaze muhaguruke tubere ibyo dukunda hano. Tugomba tubakiriza akaririmbo, siko none? Urukundo tubakunda n'umunezero twabanezerewe. Ntabwo mubasabe. Mugabo murazi hari kuba bari hahinze amakorali menshi. Mugabo uje twarose umwanya wo kubaha, ariko tugomba turirimbire hamwe ururimi rwo gutazira Imana no kwigira abashyitsi bacu. Hanyuma rero tuba duhereje kuririmba, tuba kaze Umwungere wa mbere w'ishingiro ry'Ubujumbura, abatamuzi mukamumenya, hanyuma aza gutwereka n'umushyitsi bagendanye. Ariko nagomba babandi babwira bashike hano badutere ikorasi yo kwakira abashyitsi, yo kwigira ababyeyi, no kunezererwa ku munsi udasanzwe. Bashike hano
umunsi mwiza wo kuba mbere. None kwiteka twatewe mu Kirundi bavuze mu minsi irasa n'ingano, uyu munsi watubereye mwiza ko bimeze uko. Mbega muranyemereye tubahe kaze? Tumuhe kaze mu izina rya nde? Yesu Kristo amukorera iki? Nanjye ndabaramukije mu izina rya Yesu. Iyo kaze muduhaye natwe turayibahaye. Yesu abamugisha. Rero tugihagaze ntitwumva umwanya munini cyane ko twebwe turabasangwa, ariko turafise umushyitsi nyamushyitsi. Umushyitsi abushyitse aje nubwo bamwe umuzi, ariko kandi twagomba kumuvuga ko ashitse ngaha. Twasabe kasi kaze cyane ndegere. Uyu rero niwe mushyitsi. Hanyuma rero tukaba mu by'ukuri iyo opportunité y'uyu munsi aha Campus Kiriri narababariye uko naje ngaha, ndababarira nti ni igitangaza c'Imana kuba muri iyo kare. Ntimwibaze muri ibintu bisanzwe. Ibyakorekeye ngaha muri kahise ntibisa n'ibi turimo. Aharabereye byinshi twarabibabwiye, none rero Imana ishimwe ko mu maherezo y'ibihe ariko haravurirwa mu butumwa bwiza bwo kubohora imitima. Uyu rero muramuzi, nagira navyo njishe mu mbaze mbega abatamuzi. Utamuzi inama ni ukuboko nyirani bake cyane. Abenshi murabona ko muzi, ariko tumubirutse n'abamuzi. Uyu ni pasiteri wa mbere w'ishengero ry'Ikiremba, amazina yiwe murayazi, yamubagendera kandi bazokwamaza ko Imana izokurura imiryango, izokwamaza. None dutangura amaboko yacu, mbega tumuhaye kaze mu izina rya nde? Yesu amukorera iki? Amurezagirane natwe. Amen. Kaze cyane pasi. Yesu abamugisha. Nizira ko kujya mwarushe, ariko kandi nubwo bimeze uko tugira duhe kaze uyu yadukoranije, sibyo none? Kaze uyadukuyiga nino yatumye tureka imirimo yindi. Murazi yuko uyu munsi ari umunsi w'ibintu byinshi, amamanza atandukanye, imitumiro itandukanye, ariko tukaba twitabye umutumiro uruta iyindi mitumiro yose. Twereke Imana ibiri mu mitima yacu. Tugiye gusenga. Twereke Imana ibiri mu mitima yacu, ibiri mu mitima yacu. Bwa mbere n'ishimwe. Ikigira kabiri ni ukubisaba ibintu byose byonyoha imitima yacu bisohoke, kugira ngo ijambo ry'Imana yirebanze kuko ni ryo ry'igiciro. Mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu turagushimiye Mwami yuko twegeranije tuvuye hirya no hino. Twari twasabye Mwami muri ibi bihe byose ko kuri uyu munsi ahantu Mwami hahora hitwa Mwami College des Esprits, ariyo Campus Kiriri y'uno munsi. Mwama murazi ko hatubwiye ibintu byinshi bitajyanye nawe, ariko turagushima ko Mwama bateguye izina ryawe. Izina ryawe rihabwa icubahiro, kandi Umwungere yasubiye kunagura ishengero muri wa mwaka w'igihumbi n'amajana cenda. Yongere Mwama nagura imitima myinshi. Turasaba ngo Umwungere yiganze, kandi Umwungere ku gicagomba cose muri ikoraniro. Imitima yawe Mwami iri hano, turategereje. None rero ukore nk'ukugomba mu izina rya Yesu Kristo. Turasabye Mwami mutatuwe hano, kandi umuntu wese Mwami yiyuguruze mu mutima wiwe. Urakoze kuko nitwurira gusenga ijambo ryawe. Ijambo ryawe Mwami ryavuguta ibihe tangabo kenshi, ariko dusengera umukozi wawe.
urakoze ko byose ugiye kubikora no kubishyiza tubisabye dushima mu izina rya Yesu Kristo yaducunguye amen amen. Tubanukije mwese mu izina rya Yesu umwana wacu. Ndanezerewe kubona urwaruka nkuru imbere yanjye. Turakunda urwaruka rwose, ni nacyo gituma twaruhawe Kiremba, turafise urwaruka rutari rukeyi. Uramwambara muri Kiremba dukikijwe n'urwaruka rungana n'ibihumbi 5. Ivyo bihumbi 5 rero kubyamamwo tubibona ijambo ry'Imana no kubona ngene vyakira bikuza muri yera duca tumva ko tubakunze. Imana ishimwe cyane, Imana yagize neza ngene ishimye Imana ko mu byagerageje kumveka hirya no hino naho byakuja mu mashengero byavuyikanishwa hagatsinda yuko mwebwe twobabarira ijambo ry'Imana. Bakoze rero abadutumiye abungere babajejwe badutumiye turashimira Imana ingene bagize neza ukwereka mwene kugaruka nkuru. Turabakunda kuko ni mwebwe muzamuhagaze mu bishingo byacu mu myaka iri imbere yacu. Turabakunda kuko turabizi ko mufise inkomezi zitosheje kuzozana abantu kwa Yesu Kristo. Imana rero nibahezagire n'izina ry'abashitsi twese turaba tubakengurukiye ikaze muduhaye turabasabira mwese muhabwe ikaze mu bwami bwa Data mw'ijuru. Yesu yashimwe. Haleluya. Ndategereje rero Kiremba ntabwo kenshi mfise n'abantu bakeyi kuko ariko ahantu hateguye kuwa Mungu uheze hari Ngozi niyo nari maze iminsi mvuye ndagenda Makamba mw'ishyamba mwacangishira rero Kiremba sinabonye uburyo bwo naciye rimwe gusa nariko twabonanye baravuze yuko tubatasha makindakaza. Imana nishimwe. Ngomba rero tuganira ijambo ry'Imana. Tuganira ijambo ry'Imana ni niniya cyane. Ijambo ry'Imana rihambaye. Ijambo ry'Imana ni ikintu kimaze cyane. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira ko dufatiye muri Zaburi. Zaburi igice cha 126 niyo tugiye kuganira ku majambo y'Imana handitswe. Igice c'126 turasoma yose kuko ziniya indirimbo yo mwiduka. Hamwaro yagarukana abisiyoni bari barambukanywe ari nyagano. Twari tumeze nk'abarota. Isho ry'akamatacu kari kuzuye ibitwenga n'indimi zacu zarimo indirimbo. Isho ry'amahanga baravuga bati Uhoraho yabakoreye ibikomeye. Ni koko Uhoraho yadukoreye ibikomeye. Natwe tugize gute? Turanezerewe. Uhoraho aramukanywe ari nyagano utugarukanye. Tumere nk'imigezi y'Inegebu. Abamarira bazokwimbura banezerewe. Nta muntu agenda asohora imbuto. Azogabanya akanyamuneza azanye impambo ziwe zivyimburwa. Imana nishimwe. Turagushimiye Mana nkuru yo mw'ijuru. Ndagushimiye Mwami iteka wongeye kuntera kubona urwaruka runyotewe rufise inzara inyota yo kugororoka. Turashimiye Mwami indirimbo Mwami zekanye mu mitima yabo. Turashimiye indirimbo Mwami zekanye intumbero yabo iyo baja niyo bavuye. Haleluya. None Mana nkuru
Siyoni. Nico gituma twanezerewe na ziriya ndirimbo z'Isiyoni ziriko zirarimba. Ng'umuriro wa Pentegoti uracariho, n'ubu uracariho, nanjye ndashima uracariho. Nico gituma mpagaze aha Mana ku muriro wa Pentegoti ukiriho. Nushimwe mwami, nuhabwe icyubahiro Mana yo mw'ijuru, turagukengurukiye. Haleluya. None Mana, igisabisho cy'uyu yanditse Zaburi nagomba kibe kurwaruka, ngo bagarutse abahindukiye, abari i Siyoni, abatahezi Babuloni, rato tugomba mwami, igisabisho ni kimwe, tumere nk'imigezi y'intege. Tumere nk'imigezi y'intege, tumere nk'imigezi y'intege. Oh, urwaruka bab'imigezi, bab'idekaro z'uko warosa iki gihugu kimeze nka Egeho. Haleluya. Naritetora. Yesu nushimwe, Yesu nushimwe, Yesu nushimwe. Nagusavye ngize iminsi ngusaba ng'urwaruka bamere nk'imigezi y'intege. Raboja abandi mwenteseido. Urakoze Mana, ndagukengurukiye, ndavuze urakoze mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amena. Yesu ngaha izaburi itwibutsa ingene Abisirayeli bari barambukanywe bajyanwa n'inyagano bakurwa mu gihugu cyiza cya gihugu Imana barayihakariramo, cya gihugu bahawe ubwiza bw'Imana butwikiriwe n'Umwami. Abisirayeli bose bakavuza impundu. Imana yakoreye ibitangaza n'ibimenyetso. Hari ahantu bakora ibyaha bajya kure y'Imana basaba ibigirwamana. Imana iravuga ngo singomba kugumana n'abantu basenga ibigirwamana ng'ahantu hera. Irabirukana, ituma Nebukadineza araza arabajyana. Imbere y'uko bajyana
natangaye ndiko ndasoma amajambo ngo intumwa yayo ngo ntuze Nebukadineza. Nasomye Nebukadineza intumwa y'Imana. Ndatangana muri kuko yakoze icyo Imana yagomba, kuko Imana ntiyemera ko mu ngoro yayo haza ibigirwamana, ntiyemera ko mu ngoro yayo haza badasenga Imana. Imana igomba kuba abajya mu rusengero rwayo cyane cyane nk'abajya bahagarikiye bitwa abakozi bagendera mu kugororoka kw'Imana. Hanyuma rero niho rero imaze kubona bakubanse, Imana rero irababarira, Yeremiya irababarira ngo muzotwagwa i Babuloni, muzogenda munogo w'amaso, muzogenda muboshwe, bagatwenga igitwego kajya hejuru, n'abagasenga Imana. Eliya hamwe ngo asenga Imana ngo Mana uyu mutwe wanje wuzura mu musozi, ndirire ubwoko bwawe ubwo Imana yawe yaritse muri kazuza. Ingene bazohava bagenda bafashwe ari imbohe. Hanyuma rero bakagira na senda akakira intuze, akakira intuze mwakagira ibintu ngo vy'ingogo bijya babohesha ingiyo zirima, akabitwara kw'inzozi akazunguruka mu gisagara, akagira ngo uku ntimunde mutangare, uku niko muzogenda muboshwe mutwawe i Babuloni. Bagatwenga bagahwera, hagahaguruka izindi, abandi bavugishwa b'ibinyoma bakavuga ngo ntababeshe, ngo hiye ingoro y'Imana ngenisa, ngo Imana ntizoyirekura, ngo ndimubona ingoro y'Imana. Abantu boniko ngo Imana ntizorekura ingoro, ijya ingoro itarimo imitima igororoka, si ingoro n'amasenga y'abadayimoni. Ingoro Imana igombamwo ibirimo imitima yera derere, iyo niyo ngoro ingomba. Urwaruka rwacu mwebwe muzazosubirira ingoro y'Imana iranga ubwiza bwayo, irangwa no kugororoka. Nagarakiye Yerusalemu acana umuriro, arakidomeka cyose kirasha, aragenda abatwara i Babuloni. Bagenda i Babuloni, bashitsi i Babuloni barababara cyane, bagira umubabaro ntangere, umubabaro hambaye. Bari bahenzwe n'abakamenyi. Hariho bakamenyi iyi myaka bariko barahenda abantu, bakabereka gutamba ariko ntibabereke kwihana, bakabereka kuririmba neza ariko ntibabereke kwihana. Umuntu w'Imana kimutungana kwihana. Urwaruka rwacu turabakunda cyane, mukurikira iyo nzira. Murabyumvise ishingiro rya Pentecost ikiranga ni muri wambaye muyera, no kwihana no kugenda mu kugororoka. Niwo muri ukuri, niyo mpoye mu ukuri. Yesu nashimye. Ubu turiko turavuga ubutumwa bwiza buzana abantu bagakiza, ariko hari bakamenyi hambavu bazo babesha abantu, bakabebera imigisha, bakabebera guhezagirwa, ariko bagahezegwa batabemereye kubereka umutima w'Imana. Nabo wigisha ariko rigisha rya jambo ryo kwanduza imwe ryo kwa Yakobo, hamwe yagenda kuri cyambu cya Yaboka, ariko arasenga aravuga mu marayika arazanigana ngo kwiherezo, ngo aragira ngo ndaguhezagire, ngo ugira ngo uhezagire, ngo witwa ngo nitwa Yakobo. Hanyuma rero ngo aravuga ngo heri wumva icitwa Yakobo, ngo ashaka arenga Peniyeli, ngo arenga Peniyeli, ngo izuba rirarasa. None ngo izuba rirarasa, kakazugira ukaroke, izuba rirarashe, yanduze ugira ngo uhabwe inzu, izuba rirarashe ugomba uronka umuduga. Ariko imbere yuko rirasa habanje kubiki, kuyihana, witwa nde. Niyo nari ntegereye, ariko arababarira intuzi izuba rirarasa, kakazura karonse, izuba rirarashe wa muduga uraronse, izuba rirarashe bya bintu byose waronse. Oya, mbere yuko rirasa habanza kunigana n'umumarayika, ugaca bugufi ti ego mendemeye ndigisoma. Yesu nashi ndikanavuga rero bakamenyi niyo bononeye Yeremiya, ariko mu izina rya Yesu nta kamenyi azohagarara imbere y'umuriro wa Pentecost. Bangahe mu byizeye? Yesu abameza kiriti.
Imana nishimwe. Hanyuma rero bagiye hariya bagize umubabaro ntangere. Hari zaburi ivuga neza ivuga kuguye umubabaro. Igice 130 nituri kuri 137. 137 hari igice kibivuga neza umubabaro bari bafise wari umubabaro ukomeye cyane. Ariko ararezi mu mubabaro bari bafise. Mwahabonye ku nzuzi z'i Babuloni niho twahora twicara, mbere tugaturika tukagira gute? Tukarira twibutse Siyoni. Ku biti byabo niho twahora tumanitse inanga zacu, kuko abatwambukanye turi nyagano batugombera kw'indirimbo aho hantu. Abatugaraguza agati batugombera kwa kanyamuneza bati nimuturirimbire ku ndirimbo z'i Siyoni. Mbega twaririmba duti indirimbo z'Uhoraho turi mu mahanga. Yerusalemu we ninakwibagira, n'ukuboko kwanje kw'iburyo nikwibagire gukora, n'ururimi rwanje rumatane n'amangange nintakwibuka, nintagukunda Yerusalemu ngo ndaharutishe ibinezereza vy'akanyamuneza vy'agahebuza. Imana nishimwe. Ngo ku nzuzi zabo z'i Babuloni bahora bicara bakagira gute? Bakarira. Yego, ngo inanga zabo bari barageze gute? Bari barazimanitse, ntizari zikivuga. Aho inanga zacu, ayo majwi yacu ariko aravugira i Siyoni ahera. Ashise hatera aya majwi ndaca kimaze. Inanga ikimanikwa bigaca bigenda. Sinzi ko mwari datse hanya muri ya zaburi 126 umunsi ngo bavayo, kindi bumvise gitangura gushururuka niki? Kindi gitangwe cyashoboye gushururuka niki? Ibitwenge niki? Ni indirimbo mu kanwa kacu. Haleluya. Inanga zari zigize gute? Zari zimanutse. Haleluya. Hanyuma rero uyanditse n'izaburi niwe twemenyesheje amagorwa bari bafise hari i Babuloni. Igikorwa bakora baraturika bakarira, kuko hari ukwihana kwari guke, byari byaragoranye cyane, bari mu mubabaro ntangere. Harya turabona ngo baravuga ngo Yerusalemu we ninakwibagira Yerusalemu we, nuko kwanje kwibagiwe gukora. Umuntu yibagiye Imana n'ibikorwa byiwe ntibimenda neza. Aravuga ngo Yerusalemu ninakwibagira ururimi rwanje rufatane n'amangange. Umuntu yahora aririmbira Imana ntaririmbira Imana camera nk'ikiragi mu buryo bw'impuhemu. Rero ngaha izaburi yerekanye umubabaro bari bafise, ariko naharuko hari abantu gusa bari bahowe kugatakundi bari mu kivungi bajanye nabo bagumanye n'Imana. Abo bantu murabizi, bamwe muribuka Daniyeli. Naharuko Daniyeli hari i Babuloni ntiyagiye kurira. Yagiye gukora iki? Yagiye gusenga no kunezereza iki? No kunezereza Imana. Daniyeli, Shadrake, Meshaki, Abednego n'abandi mu kwibuka, n'abandi ba Esiteri, angoro bande ba Eziya,
bande ya Nehemiya bande Moridekayi nawe ni kuri bana batari bakeyi bariyo. Abo ntibagumye barira, bagumye bapfukamira Imana. Yesu nahabwe icyubahiro. Nagomba kuvuga rero ngo hari abantu bahagarara nk'abahizi, hari abantu bahagarara mu bikomeye bahagarara nk'abahizi. Nagomba namwe naho byomera bite muze muhagarare nk'abahizi. Imana ibahezagire muze muhagarare nk'abahizi cyane bafise inkomezi. Yesu nahabwe icyubahiro. Umuntu w'Imana akwiye kugira idirisha ryuguruye riraba mu ijuru. Haleluya. Aho abonera ijuru. Erega umuntu w'Imana ijuru rirakinguka akaronka kadirisha gatoyi akawuvatire akabona kwa data mu ijuru. Haleluya. Kuko afise umutima ugize ute utunganye ufise ishirahamwe n'Imana. Yesu nahabwe icyubahiro. Hanyuma rero ikintu cyose cyabanezera mu bugingo bwawe kwari ukwifuza Yerusalemu. Nehemiya yakora ibwami, yari umwintanda w'ibwami, ariko ikintu gikomeye yama inkuru yama arekute iby'Isiyoni iby'i Yerusalemu. Ngo yumvise abantu bagiye cabatuma kati ngwa hano mumbarira gakuru bakavumbega yamasigaye abamenwa mezate bakavumbega barya bagowe bari n'ibiteterwe kandi urusengero ruracyabomotse kwa kundi ruracyarwarahiye n'amarembo yarahiye ibintu byose ubibonye bari n'umubabaro mwinshi bari n'ibiteterwe abasigayeyo. Nehemiya wagaca afata umwanya agasenga nk'umunsi ngo afate umwanya imbere kugira umwami ngo yasenze amezi 4 apfukamye kugira ngo aze kubarira umwami ngo umwami yongere amurekure agende gusubira kubaka Yerusalemu. Kandi byarashobotse. Imana nishimwe. N'abandi inkuru yabo bamaga kumbura kubona Yerusalemu. Umunezero wabo bakumbura kubona Imana. Hanyuma rero amasezerano bari barasezeraniwe ngo barafise igisezerano, bari bafise isezerano rikomeye. Nka Daniyeli nibaza yuko igihe Yeremiya yariko aratanga ubuhanuzi ngo muzojyanwa i Babuloni, tariko mugashika i Babuloni muze muhakunde mwasenge murime mwabire muvyara abana kuko inyuma y'imyaka 70 Imana izobagarukana ahantu. Hanyuma rero iryo jambo rero Daniyeli yama iminsi yose aharura agira abona hasigaye umwaka nguko maze imyaka 3. Imyaka 3 Imana ishimwe. Hasigaye imyaka 67. Kongera kaharura hasigaye imyaka 50, hasigaye imyaka 40 kugeza umunsi ngo yabona ku imyaka ikwiye. Daniyeli nagoma ndahabereke Daniyeli. Haleluya. Reka nagomba natwe urwaruka ubishingiro ry'Imana tuze turaharura iminsi, duharura ibihe aho bigeze, ntituzi itariki ariko ibiranga biri hafi. Yesu nashimwe. Daniyeli igice ciwe ca 19. Daniyeli igice c'9 niho dusoma ingene Daniyeli yama imbere y'amaso y'Imana ariko araharura ibihe. Ndiko ndavuga ngo Yerusalemu bambe ngo ku nzuzi z'i Babuloni. Ntiyarabarira gusa, hariho n'abariko barasenga Imana. Igice c'9 umurongo wa mbere. Mu mwaka Dariyo mwene Asuwerusi wo muryango w'Abayuda yimiswe ku mwami w'igihugu cy'Abakaldayo. Muri uyu mwaka wa mbere ari ku ngoma jewe Daniyeli namenyeshejwe n'ibitabo igitigiri c'imyaka Yerusalemu hazomara imisaka ko ari imyaka 70. Ariyo nyene ijambo ry'Uhoraho ryavuze arivugishije Yeremiya. Mbanga
amaso umwami Imana kugira ngo niyegurire gusenga no gutakamba nisonzesha nambaye amagunira nsenga nisize umunyota nsenga uhoraho n'amwenuko Daniyeli yamaharura ibihe ni imyaka amaze kubona nk'akarorero haheze imyaka 35 dusigaje igice cy'inusu ijambo ry'Imana ryaravuze ntirizowesha tuzosubirayo. Haleluya. Nagomba namwe mwame muza muraharura ibintu umwami yavuze bikwiye kuzokoreka imbere y'ukwaza uce wite gutumwami ari hafi. Haleluya. Imana nishimwe. Ndagomba kandi nsubire inyuma kuri Yeremiya igice cya Yeremiya igice cya 29. Subire inyuma ngatasinge Yeremiya igice cya 29. Yeremiya igice cya 29 kutere ku murongo w'icumi. Yeremiya igice cya 29 umurongo w'icumi kivuga kubwo amasezerano. Haleluya. Umurongo w'icumi kuko ari kuworagize ati imyaka 70 niyarangira muri Babuloni. Haleluya. Nzobagendera aragaheza kigwa nzobagendera mbashitse ku ijambo ryanjye rimeze rite amena. Haleluya. Abafise Kirundi iri jambo ryanezereye sinzi ko no mu Faransa mwaba muvuze gutyo ko mbashitse ku ijambo ryanjye rimeze gute ryiza mbagire gute mbagarukana iki. Amena. Ndimuhasoma ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 14 umurongo wa 3 ndimuhasoma ingenda bavuga ibihari ibimuzimenye ngira ngo harya muri Yohana 14 umurongo wa 3 ngira ngo nanje nzogaruka kugira ngo ndabajyane mube aho ngeze gute aho ndi. Nisezerano ry'igitangaza mu majambo turyohera ndari turyohera ngibyo kw'Imana izobabirite izoza kutujyana ahiri natwe tugiye gute. Iri ni isezerano ry'igitangaza. Haleluya. Nka Yeremiya nawe ngo yari yaragize ngo Imana yavuze ngo nzobagendera mbashitse ku ijambo ryanje ryiza. Amena. Haleluya. Imana izotugendera bantu b'Imana Urwaruka rwacu muri mbere yacu Imana izobagendera. Imana twese izogira gute izotugendera bakoze Imana bagendera. Imana izogira ite izotugendera idushitse kuri iki amasezerano ijambo ryiza tuzogenda kubana nawe aragahezagirwa. Hanyuma Yeremiya rero niyo yari yavuze amajambo ariko yenuze Daniyeli karagahungu k'imyaka 16 igihe ngo yava hari Babuloni yaravuze imyaka 17 byose ashira mu mutwe ku mutwe. Namanezi w'ikiremba mbonye urwaruka ruhari ntibajya barimo ba Daniyeli ngacanezerwa ndabona abo ba Daniyeli ndabona abo ba Meshaki ndabona abo ba Benego batibagirwa ibituriko turavuga. Imana izotugendera. Imana izodushitsa ku ijambo ryayo rimeze rite nta jambo ryiza ririho mu isi ngukurorero kuza ku mwana Yesu abambeza kiri. Amen. Ngo abamuziga kw'ivyo bariyeza. Murabyumvise? Abamuziga kw'ivyo byose bariyeza. Niho rero Daniyeli yamahanura zabona igiti kirakwiye imyaka 70 irakwiye. Chagenda arapfukama Mana
kambari usanga utakira Imana isezerana mwishitsi. Ya myaka irashitse, ya myaka irashitse, turacarindiriye iki cya Daniyeli cya gice c'icenda. Daniyeli cya gice c'icenda. Haleluya, Imana nishimwe. Nanjye nagomba turindire twisigiye kwisezerano Umwami yadusezeranye azotugendera akatujyana mu ijuru. Baho tungwa Imana iri niho tuzoba. Haleluya. Mwihangane gatoya ngira nshike kuri ya migezi y'integeko. Ngomba ndayisobanure neza imigezi y'integeko. Hanyuma rero Daniyeli arasenga Imana. Daniyeli arasenga. Haleluya. Hanyuma rero baje gusenga umenga wenyene biramurambiye umenga biramunaniye. Tumenga ngira Imana niyumva ndumwe. Agenda bakaba abandi bo mwibanga bamwe ba Esteri babandi bamwe bamureka babandi bamwe bo mwibanga batavuzwe. Igice c'icumi hajya Daniyeli igice c'icumi. Igice c'icumi barasenga Imana mwongere ku murongo wa kabiri. Arasenga kiya gice cyose ngisingira umwanya wo kugisoma. Mu gice c'icumi umurongo wa kabiri Daniyeli murahafize. Muri iyo minsi jiwe Daniyeli namaze amayinga 3 yiramvuriye ndunduye, nta binoye narya, nta nyama canke vino byangera mu kanwa, kandi sinaruha nisiga amavuta gushitsa ayo mayinga uko ari 3 yose yarangiriye. Arashishikara arasenga ku murongo w'indwi, biboneka ko yayanse ekipe bariko barasengana. Umurongo w'indwi ni jewe Daniyeli gusa nabonye ivyo vyerekanywe, y'abantu twari kumwe ntibabibonye, ariko bafashwe n'agateko gakomeye barahunga barihisha. Jewe nsigaye imbere y'Imana. Yari yahamagaye abandi ngo twishyuze isezerano ry'Imana, ngo twishyuze isezerano ry'Imana, ngo twishyuze icyo Imana yasezeranye. Bajya ngaho barasenga iyingara irindi rirasubira. Baravuga bati tuzohava, Imana yivuze yuko isezeranye idashitsa. Naciye numva kangaha abantu b'Imana ngaha twebwe otuberekana no kuba kuno munsi. Uno munsi abantu b'Imana turakwiye natwe kuguma turindiriye isezerano ry'Umwami. Mwamuraza nk'uko bisezeranye, mwamuraza. Yesu nahabwe icyubahiro. Uyamwongere nk'umuhizi, icyo duhanaka abantu babona kwemera tukaba abahizi gutyo byoba byiza cyane. Imana yari bafise. Hanyuma rero abantu bafite bayizira nasenga ngo y'ubucyazano umwami asohoye icyagezwe, aravuga ngo abantu bose nibasohoke bagende. Dusome Ezira hajya inyuma ya Zaburi, inyuma ya nduza ya Yobu, inyuma ya Zaburi, inyuma ya Yobu turaza gusoma muri Ezira igice cya mbere n'inyuma ya Nehemiya. Inyuma ya Nehemiya Ezira igizima Imana iki ifato ikangura umutima wanduze, umutima w'umwami witwa Kuro. Igice cya mbere umurongo uracyari uwa mbere. Umwaka wa mbere Kuro umwami w'Ubuperesi ari ku ngoma. Uhoraho akangura umutima wiwe kugira ngo ijambo yavugiye mu kanwa ka Yeremiya riboneke gushika. Nuko Kuro umwami w'Ubuperesi ashinga ko batangaza mu gihugu ciwe cyose, aranavyandika ati Kuro umwami w'Ubuperesi aravuze ati Uhoraho nyene ijuru yagabiye ibihugu byose byo mw'isi, kandi yangeze ngo ndamwubakire ingoro mu Buyuda. None umuntu wese muri mwebwe wo mu bantu biwe bose
imana yiwe nibane nawe aduge mu Buyuda yubaka ingoro y'Uhoraho Yerusalemu ariyo mana iba i Yerusalemu. Ahantu hose mwazigaye umuntu bamubwire bamurungike icagezwe uyo mwami ashinga icagezwe kubasubirayo gushinga icagezwe abantu bose baratangarizwa ati umuyuda wese ahari nafata urugendo agende asubire hariya baregerana mbere ngo na bya vyombo yari yaranyaze vyo mu ngoro y'Imana byose arabibahereza twari ibintu byanyu byose subizaniye mu ngoro y'Imana. Hanyuma rero abantu bagira umunezero barakorakorana bose barakorakorana baragenda batangura urugendo. Umwanditsi yavuze ngo igihe bajayo bajya basigura Bibiliya ngo igihe bajayo urugendo rwari urw'amezi 3 kugeza canke amezi 4 ariko uyo munsi bavayo nisigiye koko muri bitafashe n'amezi 2 kubera iki bagenda n'umunezero umeze ute mwinshi bagenda baririmba mwavuye mu indirimbo yo muyiduga batukiye Yerusalemu bagenda bararirimba haleluya turashikirire ya Zaburi y'Ijana na 26 dusigirire ya Zaburi y'Ijana na 26 nariko ndabarakunda ngene bavuye mu bihugu n'amagorwa bahaboneye ariko Imana yo mwijuru yagihe kiragera barasubizwa iteka ryo gusubira i Yerusalemu. Imana nishimwe nkuko natwe umwana w'umuntu azohava asubizwa iteka agasubira ku Mana mwijuru. Haleluya, Yesu nashimwe. Hanyuma rero ibuyu igice ca 26 igice ca 26 y'indirimbo bariko baradugayo turasoma mu izina rya Yesu guhanura yagarukana Bisiyoni bari barambukanywe ay'inyagano twari tumeze nk'abarota. Haleluya, ngo barabamenga bariko bararota bumvise ngo bariko ngo gende ngo bagenda ngo bariko bararota. C'était trop kugeza bavyiyumvira mu bitima byarasiga ivyumviro byabo vyari trop kumva ngo subi Yerusalemu vyarabasiga. Imana nishimwe ngo bari bameze nk'abarota baragenda rero mw'icyo gihe ngo ikanwa kabo kari kuzuye ibitwengatwenga ngo indimi zabo ngo zaciye zuzura mw'iki indirimbo zananga zigize gute ziramanutse. Yesu nahabwe icyubahiro. Baraza bumva bariko baratazi buhora batabizi. Umuntu ava kwihana akaronka agakiza ubuyobe bw'indirimbo zipfuye. Iyo umuntu aronse agakiza aza yumva indirimbo zururuka ntawe ugusaba kugenda uririmbe wewe urabyiyumvamo ko wumva yuko ishimwe ryuzuye akanwa kawe. Yesu nashimwe. Hanyuma rero w'icyo gihe ngo Abisirayeli bose bari bafise umunezero utovugwa. Hanyuma rero baravuga rero harya ngo amahanga ngo ariko arabyitegereza bariko baragenda barongoye bagenda baravuga Siyoni baritegereza amahanga barabaraba ngo yo ngo ariko Uhoraho yabakoreye ibikomeye ngo ariko Uhoraho yabakoreye ibikomeye. Amahanga bariko baracamo ngo Uhoraho ngo nokuri yabakoreye ibikomeye nabo ngo bakitabira ngo ni koko Uhoraho yagize gute yadukoreye iki andi kuri ishengero ry'umwami ni kuri mwebwe ubwoko bw'Imana. Mbega Uhoraho yadukoreye ibikorwa mbega turi twaragarutse kwa data. Umuntu mu buzima bwiwe yagiye kure y'Imana yarangaye ari nguko bangaye bagatwagwa i Babuloni bakaja mu marira ariko wagarutse yaragize amahirwe. None rero Urwaruka rw'Imana mwega muri mbere yanje mbega urumva ko Imana yakugarukanye barangane umva ko mwagarutse kwa data. Imana ntibampezagira. Haleluya, nanshi mwami yaragarukanye
twese abaraha mubona bari imbere yanyu Imana yaratugize gute yaratugarukanye none tugize gute turanezerewe yadukoreye ibikorwa bikomeye turanezerewe bagahe munezero haleluya Imana nibambezagire turanezerewe cyane haleluya Imana nishimwe ni Imana y'ubujuru ivyumva ko turanezerewe dusome ugenero kandi kugira umurongo wa gatatu ni koko uba yadukoreye ibikomeye natwe turanezerewe umurongo wa kane rero hacatangura rero kavuga ngo uhoraho n'igisabisho uhoraho abambukanywa n'inyagano utugire gute utugarukane tumere nk'imigezi y'inegebo Imana nishimwe iki ni gisabisho cyabo Bisirayeli bashitse hariya bagarutse deja baza bari Kanani bari Yerusalemu bakomeje igisabisho ngo tugire gute utugarukane kandi baza bariho yagomba kuvuga iki twaragarutse ariko n'imitima yacu yose igira ite imitima yacu yose igira ite imitima yacu yose igira ite erega umuntu aragaruka atagarutse erega umuntu aragaruka kuyanezereza isosiyete ariko tugomba kugaruka n'Imana ibibone ko n'imitima yagarutse haleluya imitima yose igaruke ku Mana ivyiyumviro byose bigaruke ku Mana ave muri bya bihugu by'Ibabuloni Ibabuloni hewe hasize ibintu z'agatima Ibabuloni hasize ivyitsi by'ibindi bintu ariko umuntu ati umuntu unagaruke wese ukangana n'umutima ugaruke ndagaruka umubiri gusa wonyine hanyuma rero ngo utugarukane ariko mu kugaruka cyane si ukugaruka mu bihagarare ngaho si ukugaruka ngo bihagarare ngaho hari ikindi kivuzwe ngo tugire gute iki y'imigezi y'iki y'inegero amen inegero ngo kara gakontre cyangwa gakwanya ka Israeli kari mu side kari desertique ako gantuze ngo kontre ndikaba mu kintu kari kumye ariko bakora iki bafura hariya ruguru y'amazi yari hariya kuva muri ntuze kuva hariya muri ntuze muri Yorodani barazana imigezi minini kandi barayigira ngo iri betone kugira ntihagire amazi atakara adashitseyo baca basavya muri nyagakontre barasavyamo bararimamo ngo hagakuvura hegitara sinabigihegitara ibihumbi ijana murabyumvise hegitari ibihumbi ijana byariko birarimwa abantu ngo hamera ingano hamera ibiti vy'ivyamwa ingano z'inusu ziribwa muri Israeli ziva muri ako kantu bakwegeyemo amazi kare katarimwa karugaragwa ariko none hazana iki imigezi kano ziva hariya zigitangaza zikomeye atari zimwe twebwe bakwigisha isuka amagahera mu nzira zose yasitse muri Israeli nicyo gituma rero yavuga ko twega kama mu ingano nyinshi urumva kandi ingano zimwe muri Israeli zose ngo inusu yose yimbugwa muri ako kantu kuko kakwegeyemo iki imigezi none baravuga ngo rero ntitupfa kugaruka gusa tugombe tumera nk'iki nk'imigezi amena ivuye kure icinegero Yesu nahabwa icyubahiro wararukana abakunze ariko ngomba ndabasige nk'imigezi muri iki gihugu amena ngomba mumere nk'imigezi
nanezerewe nashimye Imana kubona ngene ijuru ryabagarukanye ku Mana muri abantu b'Imana ndabitegereje murabona ko munezereje muri abantu b'Imana womenga no hitana no hora ndaraba amen Imana nishimwe kubona abantu bagarutse ku Mana ariko bakagaruka bataje nk'ibishusho bakagaruka n'imitima yabo yose bakagira mugoma babe imigezi y'ukwaroza iki gihugu imigezi y'ukwaroza ama universite imigezi y'ukwaroza abantu banyabwenge ibibiri mu isi bikwiye kubaroze haleluya nimweke nimwimana ndumye ko amen mumerengiki imigezi mwaroza iki gihugu cyo kurimbuka haleluya Imana nishimwe Imana nihabwe icyubahiro mukumburi Yerusalemu ndazi ko muva mu mihingo myinshi ngaha mu Burundi abava Muyinga ugenda Muyinga ukumbura ishingiro ry'Muyinga usubiyeyo umere nk'imigezi abava Makamba abava Muyinga abava ahantu hose mumere nk'imigezi mugere kwaroza iki gihugu cimbuke Imana nihabwe icyubahiro nicyo twabarondeye nicyo cyatumye n'ibindi nkaza ingomba nsiga abasoda bakomeye muri kiga gisagara bagenda kwaroza imitima iri mu ngorane iri mu muryango iri mu bikomeye tugomba ko bibaroze n'ijambo ry'Imana imigezi y'integeye bikwezwe ivuye mu Yorodani yo mwishu idafise origine yaho mu isi haleluya Imana nishimwe Yesu nashimwe amen irya mirongo ikurikira umurongo wa 5 n'uwa 6 ngo ababi babagira gute barira bazogarukana bagize gute banezerewe bafise iki ivyimburwa nanje ndanezerewe tugiye kwimbura haleluya mwagaruka muzogenda kuvuga urera Imana muzohura n'ingorane ariko ntimubitinye ababi babarira bazokwimbura bafise iki mwebwe bakatire ndabatumye mu izina rya Yesu mukamuka urubanza rwacu rukwiye mukamuka rube ekipe habwiza kuba ekipe bakaronka ekipe bazitoshije si kugenda muri indimo y'Uburundi bakabaye burambere muranyemereye kuba imigezi y'integeye haguruka unyemereye Yeah.
urwaruka Igihugu